Imana ivyo yadukoreye, kandi nanje ndashimiye Imana kwigirira ubuntu ikantera iteka ryo kuba hano imbere y'ishengero ryayo. Yesu Kristo nabishimirwe cyane. Tumaze kumva ibitari bike mu ndirimbo no mu mishinga ntahe, twamaze kwigishwa, twamaze no kunezerwa. Mu mwanya dufise rero tugomba turabe ijambo ry'Imana giranye iminsi mu mutima wanje, ijambo rivuga ubwizigirwa. Tugomba dusome mu gitabo c'Imigani, Imigani 28, turasoma ijambo ry'Imana duhereye ngaha kuri umurongo wa 20. Imigani 28 ku murongo wa 20 havuga ngo umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi, ariko uwihutira kuba umutunzi ntazobura guhanwa. Imana idufashe cyane. Umuntu w'umwizigirwa, umuntu w'umwizigirwa wanditse kino gitabo c'Imigani yavuze ko avuga ati agira umugisha mwinshi, ariko wihutira kuba umutunzi ntazobura kugira gute? Azobura guhana. Ariko wahavugira ubwoba, wewe woba wateye imbere n'ingoga uzohavuha. N'umugisha wagize namba atari wewe wavyirondereye guca hatariho, nta kibazo. Tera imbere, wongera utera imbere n'abandi bateza imbere. Ariko uwihutira kuba umutunzi, harya umuntu yihuta, araho yihuta, abakera bo bavuze ngo agaca asiga icyo yari kugira gute. Abantu bazi imigani ni bake bavuze ngo umuntu warashobora kwihuta agasiga icyo yojana. None umuntu yihuse agasanga yasize icyo yari kujana, ubundi harashikiro yari kuja bikagenda neza, ari gukatira mu nzira, baruzi ngo yagusize gaca mu Rwanda agarutse utoye icyo yasize. Icyo gituma rero umuntu akwiye kugenda neza, akagenda mu bwizigirwa, kuko ngo umuntu w'umwizigirwa agira umugisha ungana gute? Agira umugisha mwinshi umuntu w'umwizigirwa. Kandi nibaze ko ata muntu n'umwe adakunda umugisha. Umugisha ni ikintu gikundwa na bose, ariko hariho abatabitahura bakibaza ngo umugisha n'amafaranga yonyene. Umuntu arashobora kugira umugisha ata amafaranga afise, ubundi nawe akagira amafaranga yandurutse mu mugisha. Ugasanga umuntu afise umugisha, afise n'amahera, afise n'abana, afise n'ibindi byinshi biva mu mugisha. Kuko umugisha urimo ibintu bingana gute? Urimwo byinshi kandi urimwo byose. Umugisha ni ikintu gikomeye. Navuze nti umuntu arashobora kuba yogira umugisha akasanga nta mahera agira, kandi umugisha ufise. None byoshoboka gute kandi mu mugisha harimo byose? Ibyo birashoboka, umuntu akabura ibintu mugabo umugisha ufise. Cyangwa ugasanga umuntu arafisa ibintu mugabo akabura umugisha. None byo byoba byavuye he? Kandi yarinze abironka bitova mu kirere. Umuntu afise amahera agaca abura umugisha, uzobibwirwa nuko usanga yama mu magogo, akamararira, akaba n'intuntu, kandi ibintu ariho bibi. None umuntu ariko ararira, burya umugaburiye ibyo kurya yobirya neza akumva ko ahaze. Umuntu ari mu marira akaba ariko ararira
naho wozana ibiryoshe apeti ntiza. Ndiko ndavuga rero umuntu ashobora kugira amahera akabura umugisha. Ugize amahera ntugire umugisha, hariho n'abashobora kwiyahura kandi amahera yarahari. Imana idufashe cyane. Ariko Bibiliya turangiye ahantu hari byose ni mu mugisha. Kandi umuntu agira umugisha nawe wasabwa kubanza kuba umwizigirwa. Imana idufashe cyane. Umuntu w'umwizigirwa, kandi umuntu w'umwizigirwa arashobora no kuronka akazi abandi bakabutse kubera ubwizigirwa. Noba narigeze kubibabwira ko iwacu habaye umuntu w'umushoferi anyonga imoto, akanyonga imoto mu bwizigirwa. Abahora babikoresha ibikorwa nk'ibyo muri mwebwe bashobora kuba barimwo, agatanga veresema neza, akabungabunga icyo cyuma neza. Abantu benshi bashaka gutanga amamoto bakama bamuja mu gutwi. Jewe burya wotandukana n'ujya mu bosi wawe nocaga kugurira imoto nshasha, ari umuntu w'umubanyi kubana imisozi bangikanye, agaca abwira shebuja, jewe iyi moto baguma bambwira ngo ndayigusubize ngo bace bangurira nshasha. Ati wanguha ahubwo raba uyishore maze wayigurishe, je nkubita ko ayandi warayampaye aregeranije arahari, cenga kuhashasha baguha ibyo bagura. Umuntu w'umwizigirwa bari abakwega, jewe woza no guhashasha akazabona nko mu minsi mikeya akanyonga shasha, kandi ninda ataco yagibaye. Bahiga ico bokwibomako gusa ngo bamutandukanye n'uwo bizigiranye. Imana idufashe cyane. Wewe wizigiye Imana, ibiza kugukura kuri yo ntibizobura. Hazoza ibintu bishushe, haje ibifaranga bigwiriye kugira ngo tubyizigirwa. Naho uzovyakira uzobutakaza umugisha. Nababwiye ko umuntu ashobora kugira amahera akabura umugisha, kandi no gufungura gaca vyaka. None yarose ntabye abica mu mari no gupfa yopfa ahitanira inzara kuko yarabuze umugisha. Yego umuntu afise umugisha n'ibintu bitateketse neza arabirya bikagenda kuko aranezerewe. Abigeze kuba umuntu iwacu yakira abashitsi, mwabo bashitsi harimwo n'uwo muhiri wanje, abakira adafise ibyo abakiriza, kumbure nka bya bindi mwebwe muhora muvuga ngo ni iby'abashitsi. Nawe n'ibyo afise baramuvundurukiye, ahaciye bavanye ku bikorwa. Maze ibyo bintu abahaye bamwe muri bo barakanguka, hamwe ngo ntibari bwabibone, aho no mu ndimiri wabo yahari kubera ukuntu byateguwe. Yifitiye umugisha, arakundwa n'abantu, mugabo ibintu ntabyo afise byinshi. Icyatumye ndabitahura nabiyagiwe n'uwo tubana, twaragiye inama turapfundika ijambo n'abo turi kumwe mu kugira ngo twiteture nawe nyine tumuteture. Harimo abantu bava mu ngo zihambaye badapfa guhitanisha ibintu n'ibintu. Twiyungunganye dufashanye nk'igipatane gikomeye hatatubigerere. Baratwitako naho biri bukugwe nabi uze gusenga Imana ko nyene kubitanga n'umunyamugisha. Abavyakira nyene n'abanyamugisha ko n'abantu b'Imana baravyitako, barabishishikara atari navyinshi, mugabo akumva ko ari kiraka kidasanzwe. Hanyuma babihejeje baca bamusengera Imana, baca baribandaniriza. Bagiye rero bagenda barivutsa bati Imana irakoze, hada asigaye anezerewe, naho wowe wumva umenga biraza kuguhindura. Humura ntaco, kazima twakoze igikorwa cyiza. Erega nawe yoshobora kuzogushikira
uzokomeze wigumanye ukora ico gikorwa ko nawe umunyamugisha uzoba umwizigirwa kuko umuntu w'umwizigirwa wagira umugisha ungana mwinshi umugisha mwinshi umuntu w'umwizigirwa n'ababwiye umuntu w'umwizigirwa arashobora no kuronka akazi abandi batakaronse kubera ubwizigirwa agakora umuntu w'umwizigirwa akora neza bakamubwira bati wewe urasigara aho nawe tugomba dusigaza abakozi bakeya wewe uri mubaza kutuma ku kazi ariko abatabaye abizigirwa nimugende mwebwe karahetse Imana igufashe cyane ndabipfurije kuba bizigirwa imbere y'Imana tugomba dutere tujya imbere singomba kubatevya no kubarambira ariko ijambo fise mu mutima ni ijambo rivuga ubwizigirwa umuntu w'umwizigirwa arafise amateka adasanzwe hariho n'ibiganiro bamuganirira abandi batavyumvise kuko barazi ko ashobora kubiguma akaronka habibika ariko umuntu atari umwizigirwa burya uwo mubwira vyinshi umenya uti hari n'ibizoba vyandagaye kandi vyasaba kubikwa Imana igufashe cyane jewe narigeze kugira ikibazo ndagwara tugwarana na madame ikiringo gishikana imyaka 2 n'igice jewe nari nagize ikibazo cy'ukuboko bahata kintu na kimwe noshobora gukoresha amaboko yose hasigara nkoresha ukuboko kumwe kakazi yene muti sanzwe nkora uriko kwari kwasigaye kundi nako kwagize ingorane kuko ariko kwari kujejwe byinshi haguma nkora nibereye aho nicaye ariko Imana ikiraduha umuntu wo mwizigirwa adashobora gukorera ku gitsure cyane ngo akore ari uko ahagarikiwe na shebuja duca tumuzeza ibikorwa ibiro zose twarima nawe yarasanzwe adafise n'aharima hanini kuko abantu batari bake umuhaye ahakurimira ruguru nawe afise ahandi ahaca kuri ibiti itazokwera akabanzi we mu gihe kibereye iwaba akazohashika umwaka wake nawe rero Imana irabitegura ukuntu kwayo aba nawe ntahafise niwe mu minsi mikeya akaba yagahejeje agaca yaduka kandi natwe dufise agaca ajyaniranye aho turima mu myonga aho ku misozi naho twakotesheje hose akaba ariwe yimenya turamara imyaka 2 n'igice uwo muntu niyo ndamwibutse turi kumwe na madame cyavuga nti buzi ikintu ndomurungikira ubunyene wabegane gucana kubera yabaye umuti yabaye umwizigirwa ibaza umuntu ariko arima hafi yo muhira akamenya ko arima atwe turaho muhira nyamara aryamye ku musego aje ndi kuri kakazi kanje nyengayenga n'ukuboko kumwe kwasigaye ndonderamwo akantu nzomuhemba nagafasha mu bindi bikorwa gashira kwa amazi y'umutima kuziko ari mu gucumbe kuko fise kumwe none umugabo uza guhabwa abakozi n'abana dufise wo gucumbisha kumwe bukabakwiye akamenya ko ndayabikije kandi amuhamaga agaca ashira isuka hasi agacaza akabucumba agaca dufungura agaca asubira gukora akarima akongera akimbura yiriwe kuri miyobiri agaca ava yasoromye twe tukakora igikorwa cyo kubitunganya no kurara tubihishije akazozinduka bihitana asubira gukora mbega umuntu nk'uwo wopfa kumuronka aho ariho hose Imana yo mw'ijuru iragomba abantu babizigirwa kandi abantu babizigirwa bayo mbega izobura iki barungikira nayo nababwiye ntikora niyumvira mbega ndamurungikire kiri ko hari ugiye kagihiga kakigura ndakirose naho kagitanga mbega Imana hamwe yobona urumwizigirwa wumva yobura iki kurungikira yokwama uhaye ikibazo abana b'abantu dufise abizigirwa barakenya
reka turabe ijambo ry'Imana dusoma ngaha muri Luka. Some Luka igice cya 16. Luka 16 turasoma ijambo ry'Imana kuri umurongo wa mbere. Kundanzi y'amajambo havuga ngo umugani w'umubwiriza ameze gute. Maze abwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise umubwiriza wiwe bamureka ko yayi ibintu vyiwe. Aramuhamagaza aramubaza ati ivyo nkumva ko nibiki, harura igitigiri c'ivyo wabikijwe kuko utagikwiye kuba umubwiriza wanje. Uwo mubwiriza aribaza ati mbega ngira nte ko databuja agira sohore mu bubwiriza bwanje. Sishobora kurima, binteye isoni ko nosegerereza, ndazi icyo nkora. Nasohorwa mu bubwiriza baze bantunge mbe mu ngo zabo. Ahamagara abari n'imyenda ya shebuja bose umwe. Abaza uwa mbere ati harya databuja mufitiye ibingana iki? Aramwishyura ati ingero 100 z'amavuta ya elayo. Nawe abarira, nawe atabira icete cyawe wicare vuba wandike 50. Kandi abaza uwundi ati harya weho mufitiye ibingana iki? Aramwishyura ati ingero 100 z'ingano. Aramubwira atabira icete cyawe wandike 80. Nuko shebuja ashima uwo mubwiriza agabitanya kuko yakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu by'ubugingo kurusha abana b'umuco. Nanjye ndababwira itunga ribi mubyironkeshereza inshuti ngo niryabura baze babatunge mube muri zango zitazoshira. Gukora ivyo yizigiwe ko cyoroshe cyane agira cyo no kugikomeye. Ugabitanya cyoroshe cyane agabitanya no kugikomeye. Namba mutabaye abizigirwa kwitunga bimubikije, ninde azoabisa itunga nyaryo? Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko kuvy'abandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo mwokwiganza? Nta muntu asaba abami babiri, yokwanta umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Imana ifashe cyane. Dusomye amajambo y'Imana atari make, ariko naho twasomye byinshi, muri aya majambo mfise n'iri jambo rivuga ubwizigirwa. Kuko umwizigirwa niwe aza imbere. Umuntu w'umwizigirwa twabonye mu gitabo cy'imigani ngo agira umugisha mwinshi. Uyu nawe we yari afise umubwiriza. Twabonye ku ndanzi y'amajambo ngo ni umugani w'umubwiriza ameze gute? Mubi. Yari umubwiriza mubi, ariko yari umubwiriza abwiriza ububwiriza burongowe na misiyoni. Yari umubwiriza akora mu isosiyete y'umuntu yigenga, kandi nawe nyene byari ngombwa ngo abe ari umubwiriza, kuko hari abakozi batari bake. Mwabonye ko handitse ngo habaye umuntu w'umutunzi. Abantu b'abatunzi barashobora kugira amasosiyete y'iwabo ataraye
ka leta ugasanga nigwiwe ugatwe kigiwe. Ubu muri iyi myaka nambara amavuriro canke ari amashure basangaho amashure y'umuntu kanaka ku gatwe kigiwe. None afise abantu babigisha akagirana n'umuderegiteri haba ari umubwiriza muri iryo shure ryiwe, nawe vyari bimeze bityo. Hanyuma ngo haca haduka ibintu vy'igihuha, batangura kumumuregako ko yonona. Mvuge konona uko twabonye ngoko yaya ibintu vyiwe. Hariho abantu vuze kwaya atokumva n'ivyo arivyo, basi gusanzaza canke konona. Bimaze kuvugwa bityo, uwo mubwiriza arumva ubwoba ati uko biri kose inkuru zashikiriye databuja, kandi numvise itangazo rivuga ko agomba kunkura muri ubu bubwiriza. Ko bimeze gutyo rero ndagize ingorane kuko sinzoshobora kurima, kandi no gusegerereza banzi nari umuderegiteri akomeye arongoye isosiyete y'ahanaka biramaramaje amara umwanya yiyumviye. Erega hariho abantu usanga yaribagiye kurima. Igitangaza kihari rero muri iki gihe hari n'abibagira kurima kandi arabarimyi arurangira. Ugasanga n'umurimyi wo ku rwego rwo hejuru mugabo akamara n'amezi abiri atigeze yirana isuka mu ntoki. Sindiko mvuga bene abo rero, abo yatinya gusubira muri ba bakozi barariko babakuye kuri bendebe ngo uze kuwugirira. Hariho abarimyi no muri mwebwe bahari kandi isuka batayere, mugabo ugasanga mu barimyi no mu vyimburwa uwo muntu n'igitangaza. Wewe rero yatinya hazirirwa aragwana n'umuhindi w'isuka. Jewe abombona ibaragiwe bari kumwe. None ndabigira gute? Kuzadareka amaboko navyo nyene havyo nzokubaka. Barabonye ukosa n'inyambaro yanje bahora babonana, ndiko ndareka amaboko vyoba biteye isoni. Adayumva ubwenge burakubise. Ndibutse rero ikintu nokora. Umwanya batarasoma ngo nivemo ngende, reka mpamagara abantu babandi naha amadeni, babandi nagopesha ibintu bazoza baraza kumurimira baza barariha pole pole. Ndabahamagara ndababaza ivyo nabahaye. Bacahamagara uwa mbere ashitse aba bahahuriye ari babiri, ngo aramubaza ati mbega wewe harya databuja mufitiye ibintu bingana iki? Ati jewe ndamufitiye ingero 100 z'amavuta ya elayo. Ingero ziko vyari ibiro nkikorara amabido, yavuze ingero jewe sinzi ko vyapimye. Ati wewe rero cutora ikete vyanditse ko wandike 50. Ukuntu yabinyarukije vyandika ngira ngo yomba nari hafi nari kurabukuru yabanditse. Abakozi bangahe nokoze ntapfa guherayo ahuye ku giharuro nk'icyo. Waciye umugenzi adasanzwe aca yandika 50, aca batunda. None weho umufitiye ibingana gute? Jewe ndamufitiye ingero 100 zingana. Nyarutsani mugabo wabiri cete cawe wandike 80. Aca nyarutsa cyandika 80. Jebuja werashimye uwo mubwiriza ngo kubera yakoze ivy'ubwenge. Aca aravuga Yesu kuko niwe ariko arigisha abantu biwe ati ndababwire rero ati abana b'iki gihe barazi kugira ubwenge mu vy'ubugingo kurusha abana b'umuco. Ati nagomba ndabahanure ndababwire ati ritunga ribi mwabikijwe, gerageza mugirongeshereze inshuti kugira ngo bazeho batunge namwe muzehoze kuba muri zango zitazoshira. Imana idufashe cyane. Yesu yariko arahanura abantu ati raba uwo mubwiriza ikintu yaciye akora, kandi ubwo buzima yarabubayemo yarirukanywe mu bubwiriza yakoreramo.
acaza kubana n'abantu giriye neza akiri ku kazi, bamwe akabakura ku muzigo, abo yoba yaraguranye ati genda uratwara ibintu wifashisha uzoza urakora ndandika ko warishe, bega babo ntiyaba yabagiriye neza, abakorera ibyiza kugira ngo bize bikunde azabane nabo bamwakira atarinze gusengerereza. Nariyumviriye muri ayo majambo, mbega muri no misi wewe na jewe waruzi ko ngaha duhagaze mu bubwiriza, sumba mu mirango niko ndavuga, hajya muhiri wawe hajya nawe uri umubwiriza. Ubwiriza utigenda muraba umuntu ari mu bitaro, mbega baranka guteka bakaja kumuraba, naho wabwiriza uti mumushira amafaranga abona mumusanzeho yifashishirizeyo, si mumubwirizi wawe bopanga kuyajana boyatwara. Naho wavuga uti ngomba gukorera Imana, ngomba kuzoshika mw'ijuru, senga ivyanje byaratangiye imbere, mbega mumubwirizi wawe vyopangira none vyoshoboka? Yesu acavuga ati itunga ribi mubikije. Wahava wibaza uti Yesu yabihenze ko yavuze ngo itunga ribi, none amafaranga yanje kabisa yakabaye ari mabi, ubutunzi bwanje n'ukuri Yesu nigenda bumukoreshereza, ariko avuga ko ari itunga ribi. Woya si ribi cyane andi n'ububi butabuzemo, kubera jewe naritegereje hariho abantu bamaze gupfa bazize itunga ryabo, ugasanga umuntu afise abapolisi barara ku irembo abataryama, ukazawumva ngo baramwishe kubera itunga. Ariko jewe atanakayabu nigeze ntunga, ugasanga nibereye ngaho, none ntibishoboka. Jewe nta n'akayabu ndatunga aza karagwana n'imbeba basizonyononera mu nzu, ariko ugasanga umuntu afise umukozi ahembwa, ukazawumva ngo yarapfuye. None bibaza ngo bamuhoye ko afise inyama nyinshi ngo baze kuzirya, bamuhora itunga afise. Nico cyatumye Yesu avuga ati naco ntabwo. Mbega abantu bataye imiryango, ugasanga umuntu afise abagore batatu, abari umuntu ataha n'umugari mugashashikiraho, muramundangira iwanyu nambahari, ubwazanira abo mu nzu bazwi n'amategeko bwonyene ntibwakwiye, acaba nk'ubwaho uwo kwantuze n'uwo kwantuze. Ingorane nk'izo zikunda gushikira abantu bafise rya tunga nyene. Yesu we ntiyabitwiye, yavuze ngo ni ribi, ariko kuri wowe ukorera Imana ni byiza cyane, kuko ikibazo bigufitiye nukuzohabwa kwibera mw'ijuru, bakazogutunga kubera wabigize mu bwenge. Uwo yaciye avuga ati itunga ribi mugironkeshereze inshuti, kugira ngo baze babatunge mube muri zango zitazoshira. Imana igufashe cyane. Abantu batari bake bahagaze mu bubwiriza batazi ko bagomba kuzobukurwamo, mbega babugukuyemo bazoguhita ugenda utwara, ahubwo kwakwanya hakiri umwanya uvyironkeshereze inshuti, ubu mwizigirwa imbere y'Imana. Twumvise ijambo ry'Imana ng'umuntu bimunaniye kwaba umwigwa ku bintu yabiki, mbega uwo muha ibintu aza kuganza bikaza bikahamara na kabiri. Hariho umugabi wacu w'umutunzi, umunsi umwe numvise abahungu biwe bamuhigiye bati papa tombo yagapfa, atakaga nirirwa ndayerera ko hazoca kava mu ntoki, nzoca ngurisha igipimo kikawa cye muri pikipiki shasha. Umva bamwipfuriza kwapfa ngo bace baka kugonga mu moto, n'abantu b'abagenzi bo ku musozi wegamiranye n'uwiwacu. Se yaratunze, numva naho boronye ikintu cyo munyabutsa ko basheshaye kwinyongera amamoto muzo yahize, wumva batokireka none kikamukuza. Imana idufashe cyane. Itunga ribi
bakumva bati twebwe koca tubigenza uko atagihari. None rero wewe nawe warukwiye kumva mu mutima uti jewe muri ubu bubwiriza ndimo yiriko ndabwiriza nkavyemererwa ngomba nironderera inshuti hariya mwijuru bambone nk'umwizigirwa kuri ibi nyene mfise mboneke nk'umwizigirwa imbere y'Imana. Bumvise ngo none umuntu arinze atabumwizigirwa ku bintu yabikijwe ugasanga vyamugoye arivyo yabikijwe, mbega umuha ivyagaba vyovyo vyoca bigira isanganya atari umwanya uheze. Kuko narigeze kubona umuntu iwacu bigeze kubitsa igitungwa, maze ico gitungwa agaca atanga raporo kwa nyene igitungwa ngo ya ntungwa yawe yagwaye, mbona umenga igomba icikane, nca mpamagara abadandaza baca barayibaga bayihohosha itarinda gucikana. Nahitaniha n'umutwe yashaka kuba yirira inyama, caja mu migwi y'abariko barayipatanya ngo bayirye, bari baramuhanahaye twese ntawamubitsa igitungwa, hawamuha ingurube yiwe, kubera yarengera harya zatewe n'indwara agaca ayikuza ngo bakayibaga ikomeye. Ibaze nawe ariyo yabikije, none wumva ariyo yaguze naho yo nayirindiye igapfa. Nico catumye Yesu aca avuga ati none umuntu bimunaniye kwaba umwizigirwa ku bintu yabikijwe, waheze ukamuha ivyo yiganza, ntivyokunda. Nagomba ndagutangarize wowe biriko birananira kuba umwizigirwa muri ubu bubwiriza wahawe ugaba bwo mu rugi wawe, ukanka gukorera Imana kugira ijambo ry'Imana rivuga, ukanka gutumbera mu murongo Bibiliya yategetse. Imana iriko irakwitegereza. Umunsi wasohowe mw'ubwo bubwiriza zizi uzoteruje, none bazokwemerera kuza kugaba ivyiza bitazoshira mw'ijuru, vyarakunaniye ko utunganya ivyo ngaha mw'isi bishira. Imana idufashe cyane. Yitunga ko rimeze kose jewe sije mvuze ko ari ibi, ariko umenye ko ari ibyo wabikije. Sigwawe umubwiriza barakubikije, none uhaguye ukuwe ku isi baragutekera ati vyari gwawe genda ubitware. Wewe umubwiriza kuko ukiri ku kazi, nikahera bakagushorera ufunitse mw'isanduku, uzogenda n'impuzu baguhaye gusa, nta n'ikoti yo gukuranya bazoguha, nta n'iniro uzoza urahindura kundwi bazoguha, iyo nyene wajanye nta n'amazi uzoza uroga gusa urasubira uyambara, nta n'umuravadera azosubira kurya bitanu canke indwi zo kuyikugororera, azoba ahereje aho nyene kuko wakuye mu bwiriza. Tugomba dusenge Imana. Wewe wumva ko utabaye umwizigirwa, ufata umwanya wiyumvise, kandi uracari umubwiriza, kandi uracari kurabwiriza, ariko Bibiliya ivuze ngo ko mutabaye abizigirwa kwitunga bibi mubikijwe, ntibishoboka ko hari uwo bahita mwiganzira cyangwa ngo ababitse itunganyaryo. Ariko namba mwarabaye abizigirwa, hariho umugisha, hariho ibyiza kuri aba bantu babaye abizigirwa. Turahaye kazi umuntu yumva mu mutima ati jewe uko ijambo ry'Imana rivuga siko nabigenjeje, ucunyeruka uzi imbere y'Imana kugira ngo Imana igusubize mu bwizigirwa, hanyuma ubikora neza ukiri muri ubu bubwiriza, kugira ngo wironderere inshuti baze badutunge, tuze tube muri zango zitazoshira hariya mu ijuru. N'aya majambo y'Imana turaguhaye kaze uzi imbere y'Imana, Imana iguhindurira amateka, winjire mu mutigiri w'abantu babizigirwa. Naho isi izoba irimwo inzara, Imana ntizobura yicisha, ntabwo uhagaze mu bwizigirwa ikazira kurungikira ikintu. Sinzi ingene bimeze iwawe, ingene wabaye umwizigirwa, cyangwa ingene vyakugoye ukagira ikigira cumi c'Imana, Imana iriko irakuraba. Mbega ibi bintu bimara akanya gato ko vyakwiye kwitondera, ninde yoguha ibitazoshira? Tugomba dusenga Imana
reka duhe kaze umuvyeyi wacu hano abasengera Imana aba bantu bumvise mu mitima ko batabaye abizigirwa. Muvyeyi turaguhaye kaze usengere bano bantu bumvise mu mitima ko byabananiye kuba bizigirwa. Dusenge. Uragororotse Mana nkuru, turagukengurukiye uhoraho Mana nziza, we uri hejuru y'amajuru yose, wowe uvyagiye hejuru y'abakerubi. Turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza izima rimaze guca imbere yacu, ngo umuntu wese yongere asuzume, ngo kuko umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi. None ijambo ryawe rimaze umwe wese asuzume, ngo umuntu w'umwizigirwa w'umubwiza ngo yabonye ko ibyo bigiye kurangira, ngo agire ubwenge bwo kwitoraniriza bagenzi biwe bazomutunga mu kindi gihe kigoye, kugira ngo ntazosubire kugira amagorwa. None abumvise ijambo ryawe baraje imbere yawe, wewe muzigamye ubugingo bwabo, wewe uzi umutima w'umuntu uwo ari we wese, wewe usesa ukamenya ibinyegeye, ukamenya ko bataragaze mu bwiza bwabo, bataragaze mu bwizigirwa. Ega cemwe ngo wa muntu wanje mwiza no kwizigirwa, wizigiwe muri bike nzogwa kwizigirwa muri byinshi. Abateye intambwe bava mu bibanza baje hano barisuzumye, bigeze ku munzani basanze batabaye abizigirwa mu bikorwa byabo, mu majambo yabo, mu nyifato yabo. Baraje kuri wewe uhora umwizigirwa, baje kuri wewe uhora umwizigirwa. Wewe uri kuravuga ngo nabiruka bari babizigirwa, ko mu gihe kigiye kuza abizigirwa bazogira umugisha, ariko abantu babi nta magere meza bafise. Urakoze kuharira, urakoze ko weza, urakoze gutunganya. Jambo ryawe rishobora rivomera imitima y'abantu bawe, y'ishengero ryawe. Umuntu wese acafata ingingo yo gukora neza, yo kumwizigirwa, kugira ngo akunezereze Imana. Kuko abizigirwa muri minsi biragoye, ko abizigirwa muri minsi bariko barahera, abagororotsi bariko bagenda bahengetera, ariko abubaha Imana ntibazokoma bibura mu nkome zisha. Nico gituma Dawidi avuga ngo naho bimeze gutyo ntiyigeze abona umugororotsi yaretswe canke ngo asegerejwe, kuko abizigirwa ngo naho vyogumya, ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigiwe n'Uhoraho, nawe yotemba Uhoraho amuvyutse. Bagiriye imbabazi, maraso y'amagazi y'intama w'Imana ku gicumuro c'abari mw'isi, abeza batunganye ahubwo bakineshwe nawe. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje majwi yose yagize ikibi nahore. Wongere bashize mu gitabo c'ubugingo, wongere intege. Erega umwana w'umuntu yoshobora, ariko niba ubisanzwe uri ku ruhande rwabo uzoshigikira intambuko zabo. Babizigirwa baca bagendana nawe, ejo tugomba kugendana n'Imana. Umuntu abaye umwizigirwa acagendana n'Imana, uca ugenzura intambuko zabo ubashigikire. Urakoze kubawe kandi ubejeje. Tubisabye guca mu izina ry'Umwami Yesu, tubisabye amen. Imana irakoze. Uyu mwanya usubiye mu rubanza, tugomba dusengera Imana. Uyu muntu afise umutwaro imbere y'Imana. Namba warabaye umwizigirwa, uca uhaguruka imbere y'Imana ufise ivyizigiro ko Imana yawe itaguhevye kandi itakwibagira. Hezekiya we yaciye ahindukiriza amaso ku rusika, aca aributsa Imana niko twabwiwe ku munsi w'ejo ati Uhoraho niwibuke. Nawe niba warabaye umwizigirwa, turaguhaye kaze uhaguruke
gusengera Imana irakunda bizigirwa, iragutabara mu bibazo byawe. Nambara indwara cyangwa undi mutwaro uwo ari wo wose, wizere Imana, hanyuma usabe mwarimu Frederike ashike hano asengere bano bantu bahagurutse bafise ukwizera. Wibutse Imana ibyiza wakoze, wibutse Imana ingene nawe wabagendeye mu by'ukuri, uko ibyakugoye wamaze kubibabarirwa. Uhagarara wizeye Imana, witege kugira neza kwayo. Kaze Mana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nukuri turagushimire nyakubahwa, wewe wongeye kurwana ishengero ryawe. Hari ico ubibukije, hari ico ubwira umuntu wese Mana, none bamaze guca bugufi ukabagirira imbabazi, barongeye kukwizera ugira kandi mbere bahagaze mu bwizigirwa Mana, barahagaze bizeye. Wavuze ijambo rikomeye, urabona ntacu uzigera wima bagenda batunganye, none barahagaze barizeye ugira neza kwaba Mana. Ibahagara imitima, ibananije imitwaro yawe urayizi, wari ukeneye gusa kuboneka bizigwa imbere yawe. Wavuze ngo ntacu uzima abantu bakwizigiye, oya yeme wabivuze zigira kugira bamuzi uzonja mu kirimba ushikane kumugwa. None barahagaze Mana, muri abo baragwaye, bandi baragwaje, bafite imitwaro itandukanye, ariko bahagaze bizeye Imana ikomeye. Imana twongeye kumva ivuga ivuge n'abantu bayo, ngwino bagire neza Mana, reka ububasha bwawe mu izina rya Kristo Yesu bwongere bugaragare kuri uyu musozi wawe Mana. Tugisane watagwaye akubone, tugisane Mana watagize umutwaro umunanije Mana, ronke uvuye mu ijuru, tugisane uri muri za ntambara mu izina rya Yesu. Ngwino ubangurukanye bagarure umunezero mu mitima yabo Mana, ubagirire neza. Hariho abagushimiye bakubonye, hariho abari bazi ko bari kure ariko basanga bari hafi. Ndakuzi uri hafi y'abantu bawe Mana, ntabakwizigiye, oya bizwe ngo ntabakwegamitse kutima azogira iciza kuburana. Abantu rero Mana barazi uri mu ijuru, biteze ugira neza kwawe. Reka yabone nyakubahwa imbabazi iwawe, abagwaye Mana bava ahantu bitera hejuru, uwadagize umutwaro wundi umunanije atahara muri uwo nijoro. Kristo Yesu uri wowe bishoboye, wabuze bamuze mwese, nta n'undi yabyiganye, nta n'uwo bishobora, ariko ndakuzi ushoboye mu izina rya Yesu. Nta n'ugisha inama, urakunda nibyo ndabizi. Abantu babone kugira neza kwawe Mana, urakoze kuri kurabagirira neza, urakoze ku imitwaro yabiri kiradohoka, urakoze kuri kurohereza abakozi bawe, abakunzi bawe, abizirwa bawe Mana, urakoze Mana ushoboye kubagirira neza uko bisaba. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen.